kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Isi yose yarayihimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru, naho Burundi buboneka ko bwateye imbere ku rutonde rw'ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières. Abatari bake babona ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru butateye imbere mu gihugu gipfunze muri kino gihe. Abamenyesha makuru babiri b'abakenyezi mu kiganiro kw'isoko murakurikira umwihwezo w'umumenyesha makuru Innocent Muhozi. Kuri mikro muri kumwe na Emile Nibasumba. Kuwa gatatu Rusama uko umwaka utashe, umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru urahimbazwa ku isi yose. Uwo munsi ushika hari urutonde rw'ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe gwerekana ingene ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwifashe mu bihugu bitandukanye vyo ku isi. Mu rutonde rwaraye rusohotse, Uburundi buri mu kibanza c'108. Mu karere burimwo, Uburundi buza mu kibanza kigira gatatu inyuma ya Tanzania na Kenya. Uburundi bukaba ariko buri imbere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Sudani y'Epfo, u Rwanda hamwe na Somalia iri mu kibanza ca nyuma mu karere. Uburundi rero bukaba bwateye imbere ibibanza bitandatu vyose, kuko ku rutonde rwo mu mwaka uheze w'2023 bwari mu kibanza c'114. Umumenyesha makuru Innocent Muhozi arongoye ikigo OPEB akaba n'umuyobozi wa Television Renaissance avuga ko adatahura ingene ivyo bibanza bishingwa. Bisigaye bigoye gutegera ivyo bishimikiza kugira bagire izi classement, kuko kuvuga ko Burundi bwateye imbere hakiri vya bindi nyine tuzi twese, arabi ibimenyesha makuru byaturiwe, amaradiyo yaturiwe, akiri mu minwe y'abapolisi, naho bahataye kubera bahejeje kuhasahura. Abafunzwe abamenyesha makuru babiri b'abakenyezi bafunzwe, ukudarekurirwa gukora ku bibazo bikomeye bimwe ntitwumva neza icyo bishimikiza. Bisigaye bisa n'ibintu bya politiki ngira ngo bakoresha ku mbozi yindi tutumva kuko nta n'uwo babaza bafise ibyabo ngo makriteri bakoresha. Ubwo biragoye gutegera kuko ntateba kibaza ko bitayeho k'umwuga wo kumenyesha amakuru, ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bubaho mu bihugu canke yari igikoresho gikoreshwa ku nyungu zindi ngira ngo za politiki. Bishobora kuba ibyo mvuze hari uwo byotera ikibazo, ariko imyaka iraheze turaba tudategerana mba icizo classement zihagararako. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, Innocent Muhozi arashikiriza n'ivyo abona vyokogwa kugira ngo ubwigenge bwo kumenyesha makuru butere imbere mu Burundi. Cokorwa no guhindura ingendo muri politike yose y'u Burundi, kuko twama tubivuga ntushobora kugira ubwigenge bwo kumenyesha makuru ubundi bwigenge butariho. Ubwigenge bwo kugira bw'amasosiyasiyo bw'imigambwe atabutungane buriho, bwitwa ubutungane nyabwo burengera inyungu z'uyu canke zuriya, abantu bose bakangana imbere y'amategeko, atakumvikana kubayeho mu gihugu, ingene igihugu co yoborwa ku neza igihugu n'abanyagihugu bose. Kugira rero bihinduke muri ibi by'iwacu, bitegerezwa guhinduka no mu bindi byose, mu bice byose by'igihugu, kugira uburyo igihugu kiyobowe buhinduke. Nta yindi nzira iriho ibindi byo bari kubesha. Ni kuri izo mpanuro za Innocent Muhozi tugarukirije ikiganiro kw'isoko cy'uno munsi. Ndabashimiye mwese mwaduteze abiri. Emile Nibasumba nije nariko ndakibashikiriza, naho ubutaha. Cyari ikiganiro kw'isoko.